kw'igenekerezo rya 27 na 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka i St. Petersburg mu Burusiya hakoraniye inama ihuza abakuru b'ibihugu vya Afrika n'Uburusiya igira kabiri. Abakuru b'ibihugu 17 n'abandi bahagarariye abakuru b'ibihugu bava mu bihugu 49 bose ba Afrika bari bakoraniye ngaho. Gusa hari ijambo ryagarutsweho cyane, ni ijambo rya Capitaine Ibrahim Traoré asanzwe arongoye igihugu ca Burkina Faso. Nkuko mwagumye mubidusaba ko twori bashirira mu rurimi rw'ikirundi akanakanya keza ko kubikora, mutwihanganire kuba twaratevye, ariko igihe ni iki tugiye kubashirira rino jambo ryavuzwe na Ibrahim Traoré, turashire mu kirundi kugira ngo mushobore gutahura. Muri benshi mwana bisavye, ikaze rero. Camarade Président Vladimir Poutine, Nshuti yanje Perezida Vladimir Putin, nshuti zanje bakuru b'ibihugu vya Afrika n'abo mwagendanye, ndabaramukije. Ni icubahiro kuri jewe kuba ndonse aka karyo aka gatondo uyu munsi ngaha ndabashikiriza indamutso z'abanyagihugu ba Burkina Faso. N'akaryo keza kandi ko gushimira Imana yo yaduhuje ngaha muri aka gatondo kugira tuganire kazoza k'abenegihugu bacu. Ntanguye gusaba imbabazi kuko nshobora kubangamira na cane cane bakuru banje. Nshuti zanje, hari ibibazo duhuje n'urunganwe rwanje, ibibazo birenga 1000 twibaza ariko atanyishu turonkera. Ariko aha nizeye ko turi umuryango, ariyo mvo tuvuga akari ku mutima. Turi nk'umuryango kubera ko Uburusiya ari umuryango ushika cyane ku banyafrika. Ni umuryango kubera ko dufise kahise kamwe. Abarusiya baritanze cyane mu gukuraho isi y'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Abasekuru bacu nabo nyene barajanwe nabo nyene mu guhagarika isi y'abanazi. Dusangiye kahise mu buryo kandi dusa n'abanyagihugu bibagiwe kuri ino si, haba mu bitabo vya kahise, haba muri za filime za documentaire, hirengagiza uruhara rw'abanyafrika n'Uburusiya bagize mu kurwanya abanazi. Turi bamwe kuko turiko tuyaga na kazoza k'abenegihugu bacu, ibishobora gushika mu isi shasha twifuza, ata gihugu cinjirira ikindi mu bibazo vy'imbere mu gihugu. Dufise ihangiro rimwe, nizera ko iyi nama izoba akaryo keza ko gukomeza imigenderanire mu guteza imbere abenegihugu bacu. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent ibibazo urunganwe rwanje kwibaza nibi shobora kubivuga mu mfunyafunyo igitahura impamvu Afrika ifise ubutunzi bwinshi munsi y'ubutaka n'uburere bwiza, amazi, izuba bikwiye, ariko umugabane wa Afrika akaba ari wo mugabane wa mbere kw'isi kenye kandi urangwamwo inzara. Bishoboka gute kugira umukuru w'igihugu azenguruka isi yose asegereza? Ibibazo dufise ariko kugeza n'ubu atanyishu turarondera. Turafise amahirwe yo kubaka imigenderanire mishasha. Nizera ko iyi migenderanire izoba myiza, izonahindurira ubuzima abenegihugu bacu. Urunganwe rwanje nyene duhanzwe n'ikibazo c'ubukene. Ibi bituma abanyagihugu n'abenegihugu baja bukinyanja kugira bagere i Burayi, bapfira mu nyanja. Ariko nizera ko hanyuma batazoja buka inyanja, ahubwo bazoza ku kirimba baje kurondera uko baba. Kuvyerekeye Burkina Faso, uyu munsi haheze imyaka ishika 8 turiko duhangana n'imyiyerekano mibi cane y'abasesankuyoze n'abakoroni bashasha. Bisa nk'aho ubucakara bwagarutse, gusa abasekuru bacu baratwigishije ikintu kimwe: umucakara adashaka guhaguruka ngo arwanyire uburenganzira bwiwe ntabwo aba akwiye kugirirwa impuhwe.
ntawe turiko turatakambira ku butaka bwacu. Abanyagihugu ba Burkina Faso barahagurutse ngo barwanye iterabwoba kugira ibikorwa vy'iterambere navyo bizoze bikurikira. Mu guhangana abenegihugu b'intwari bava mu bice bitandukanye bafashe ibigwanisho biyemeza kurwanya iterabwoba, abo twabise aba VDP, abakorerabushake. Turatangaye kubona basesankuyoze bavuga ngo aba VDP ni imitwe yitwaje ibigwanisho, les milices n'ayandi mazina babita. Biramaramaje kubera ko i Burayi iyo abenegihugu bafashe ibigwanisho kugira bagwanire igihugu babita bakunda igihugu, les patriotes. Basekuru bacu batwawe i Burayi atari uko bashaka kugira bagwanire Uburayi. Ni vyiza ariko hari ivyabereye Traoré igihe bagaruka bariko basaba ibiribwa nubwo bwari uburenganzira bwabo. Gusika Imana maje barishe. Iyo twebwe abenegihugu turiko tugwanira igihugu batwitsa imitwe yitwaje ibigwanisho, ariko iki si ikibazo kinini. Ikibazo ni ukubona hariyo abakuru b'ibihugu ba Afrika ata kintu na kimwe bafasha abanyagihugu bariko bagwanira igihugu, ariko nabo bajamwo bavuga nka basesankuyoze batwagiriza ko turi imitwe yitwaje ibigwanisho. Abantu batubahiriza agateka kazina muntu, natwe erega nivyo tuba turiko turondera kandi tubishingira intahe n'imbere y'Imana. Birakwiye ko abakuru b'ibihugu ba Afrika tudakwiye kwifata nk'agakinisho gatamba iyo basesankuyoze bakweza akagozi. Ejo Perezida Ibrahim yaremereye kurungika ibinyantete muri Afrika. Turanezerejwe kandi turakengurutse, ariko ibi biha mu gutuma ibindi bihugu vya Afrika na cane cane ibitarimo intambara ko twogaruka ngaha twarihagije mu bijanye n'ifungurwa ku benegihugu bacu. Tumaze kubigera ko hakwiye ko habaho imigenderanire myiza hagati yacu ndetse na Federasiyo y'Uburusiya kugira duhaze ivyifuzo vy'abenegihugu bacu. Tugiye kurangiza iyi nama, reka nanje mvuge mu majambo make, ariko nashaka guheza ko dukwiye guha icubahiro cacu abenegihugu bacu, abanyagihugu bacu. Merci camarade. Nubwo hazoba urupfu tuzonesha. Iri niryo jambo rya Ibrahim Traoré yashikirije ku igenekerezo rya 28 umunsi hasozerwa neza na neza inama yahuza Afrika n'Uburusiya, Russia African Summit. Reka tubashimire ko mwanye natwe muri kino kiganiro. Tubasaba mugira subscribe kuri channel YouTube yacu mu butara bikorwa amakuru atandukanye muzoze murayaronkera.